Yo kuganira n'uwo bita Shasha OG umufasha akoresha umwanya. Akoresha umwanya namukunze kuva kiza kundesha. Kubera ko icambere yari umuhungu w'indoto zanje. Donc ndavuga n'umuhungu yaje kundesha afite karite iyo bahungu nshaka. Nkawe uransumba muga nturi muremure nkuko je ndabishaka. Ijya video urabona Akeza Net yari maze isi postinga ngo urikiratora abantu ngo bazi igifaransa ngo bazoza. Rero makashwe nawe yaritoje kugana ataza kumwakira azi igifaransa. Gi arafise page yiwe yitwa Gi Kanyamuji. Ubundi rindi zina se yamuhaye je sindagyemeranya naryo avuga ngo ni sutu ariko je ni gahera. Mwebwe uyo muri ko murarera abana mubaha indero yagute mumwifuza ko bazoba abana bameze gute? Umviriza je kintu cyambere abana banje. Mutitaye ngo yene tubaye n'ibiki n'ibiki je shaka yuko abana banje bazobakozi b'Imana. Harimo umwana mise Gi Kanyamuji. Kuri kumwa mise Gi Kanyamuji. Gi ni izina giwe bwite. Kanyamuji. Kanyamuji naryo nyene ni izina rya Kanyamuji yase umwana wino. Koresha umwanya ibivyimbuka bifata nk'akazi kiwe. Niyo mpamvu rero arerekana umugore arerekana abana na nyina aramwerekana n'abatoyi biwe abifata nk'imbuga kandi bige birafise akamaro. Uzi yuko nk'ubugiyonje ashobora kuzimira akazimira mu isoko mu kinama cyaye muri ville agacahora n'umupapa cyangwa mu macha umukobwa cyangwa mu ngigeze kumubona kumba bacavuga ati uyu mwana ndamuzi kwakoresha umwana niyo wogira gute niyo umuntu apfuye basigara muvuga yapfuye atanabyumva nta kintu na kimwe uzigera ukora ngaha mu isi ngo uvugwe neza 100% nuko akira ubuzima bayemwo kandi nimba nazijyanja zituma mumuvuga kubera kato zishiraho kandi ubuzima bwe buri hajya nyene abishiraho kugira mu muvuge ntibirashika mu kaburara ko tutarabona post yiko mwaburaye nawe bishitaje mu kiganiro bakamukubitirayo ibari ingaruka mbi nyene ni nko nawe nubona imbere ya kamera aho ubona bivumbutse umwe ni kubereka namwe mudasora amafoto yanyu ubwambure kwe Nizere yuko atamusi numwe kiretse bandoze mu mutwe ndi denge muziga mubona ifoto yanje y'ubwambure bw'iwanje icyambere ni kubera ikine namwe banje nubwo nkorera ku mbuga mu kibanza ciwanje mamona yuko umukobwa ari wese agomba kwiyubaha ubu iterambere tugezemwo ibintu byawe yo biciye ku mbuga biragira visibility kurusha mwisite bisanzwe gusa twebwe abarundi n'abandi kazi ntiturajijuka turacabona umengo ni ibintu nyene by'ubutandero dukritika ibintu bitandukanye ariko mu bisanzwe niyo si tugezemo niyo monde tugezemo uyu abantu bose badandaza amabotike cyangwa badandaza ibindi bintu cyangwa ko rundi buzi babikorera ku mbuga bibari bon muri make ko bayagisize ku mbuga nawe urabyishimiye Egoni kabiri gatanu indwi Shashi Romantic the special of creation the one and only around the world is known as umakazi w'Imana le voyage qui franchit les frontières sans passeport nizere ko mumeze neza abakunzi ba Bishop TV nanje aho ndi meze neza nkuko muko murayibona avuga ko uno musi udasanzwe dushobora gusubira kubonana namwe kugira ngo mubone byinshi bitandukanye umunsi mwafise umushitsi itwa Shasha OG abenshi baramuzi akaba kandi ari n'umufasha wakoresha umwanya simwe ko ashira kugira ngo mwumve tugiye kuvugana uwo ari we umufasha w'umuntu w'icyamamare na cyane muri no misi dusanzwe turimwo tubahe kazi kuri Bishop TV. Merci beaucoup bakunzi ba Bishop TV mwiriwe cyane mwaramutse bene no murereze jameze fresh ndi bon nawe nize komeze neza muga presentation yawe mburi ko rasoma igisomo wagize nubwo wasigaranye iki ni hatari numiwe numiwe the special of creation ni hatari cyane ko cyongereza cyinshi nje sinumvise ko ari cyongereza sinumvise ko ari gifaransa nawe uri muri kuravugamo ariko umeze neza ya meze bon fresh ni kosi naberewe tamari kokora utambwiye ko mberewe nicyo ngiye nshira ko rero nyuma yo kuvuga ego cyo mvuga ati navuze ati ngiye kuganira n'uwo bita Shasha OG
umufasha bakoresha umwanya ku mazina yanyu yandi y'abavyeyi babahaye gute yewe kubera ko muzamurambaza amazina y'abavyeyi vraiment ubisanzwe mukwiye kumenya amazina y'akazi gusa je nitwa Shashi Romantique ariko niyo mazina y'abavyeyi baguhaye mu bindi bihemba nitwa Ndatimana Shadrack. Okay, amazina y'abavyeyi nitwa Twagirayezu Chantal. Niyo abavyeyi bampaye. Sico washaka? Ego. Shasha Oji ryazananye hehe? Shasha Oji, Shasha ryavuye muri Chantal. Oji nayo ni bon, donc nagombye kwemeza ko ndi umurundi kazi original atari pirate. Kutasize ko ka Smith. Ga Smith sinzi ico gasigura. Je ntabwo ndama nkunda kwita amazina ntazi insiguro yako vra. Atugiye kuganira kuri bimwe mu bibera ku mbuga ndetse no kubijanye no mu kibano twifuza kumenya akoresha umwanya mwamenyanye gute nekoresha umwanya twamenyanye gute twamenyanye nka kujya wamenyanye na sheri wawe bo koresha umwanya ngene twamenyanye none gomba mvuge histoire yose y'urukundo rwanje nawe canke navyo turifuza kumenya oya uzobi mwakundanye gute bo ngene twakundanye mane yanje ntabyo nibuka ariko ko biri kose kugira ngo wemere afise igitima wemeye ni ryari wumvise ko uwo mukunda agushikaho mushaka gushinga n'urugo je rero koresha umwanya namukunze kuva kiza kundesha kubera ko icambere yari umuhungu w'indoto zanje donc ndavuga n'umuhungu yaje kundesha afise karite iyo bahungu nshaka ariyo yiyi mu buzima bwanje namye nifuza kuzokundana n'umutipe muremure muto kandi no ivyo vyuko ari muto canke ari munini sinari ndavyitaho je gusa nashaka umutipe muremure ansumba kandi ku rwego rwo hejuru rukwiye no muntu ari muremure kuri wewe ariko uwundi muntu amubona ko ari mugufi akarero nkawe uransumba muganga uri muremure nkuko je ndabishaka umva nanje umeze nkawe oya uri muremure mugabo utari ku rwego rw'umuhungu w'uburebure bw'umuhungu nashaka ndabura akantu mwamenye ari kuva ryari ico gihe c'était en 2018 niho niba yari bwamare kuja ku mbuga oya ntiyari bwaje ku mbuga twakundanye ndari umutipe asanzwe ari muri timu Satura nayo urumva uri umufansi w'umuntu gusa ntuba uri ku mbuga nta mbuga ariko ivy'imbuga yagiye kubijamo umenye neza turi kumwe tubana hambavu yuko yari muri yarafise imero yarafise imwe mu mamero mwari mwarifunze akajambo kakaba karabashituye kuri we yababwiye nakaye oya akajambo kanshituye na ni socre nuko manje byose ndashira imbere ya kamera uhapumbaza n'ingene njyama ariko eka ni usanzwe onye twese turi mu rukundo ariko muragira kanafatiye ko kumva orega ko kabinafatiye ko rose ndahubwira nk'ubu wacu uje ukabwira sheri wawe nawe hari abantu buturi inkundo ngo zanse oya ni secret yanje ego ubaragiye ari muri bamwe babonekana cyane ku mbuga mbega mwebwe nk'umufasha wiwe ibikorwa byo mubibona gute bo ibikorwa byo ndabibona neza kubera ko ikintu cya mbere urabivuze ati ni umuntu abonekana ku mbuga ibikorwa byo rero uko bimeze kose biri ku mbuga cyo ndabibona fresh kuko niyo kariyere yiwe yego rimwe na rimwe abantu agiye batabitahura agiye babitahura kutariko mbega mwebwe iyo mubonye nk'amakomantere atameze neza muvyakira gute romantique cyambere kana kwishure ndayakira neza ariyo yose romantique menya ngo niyo ho batari ku mbuga amakomantere ategerezwa kuba meza canke mabi ikindi naco mugomba kumenya info upostinze ikintu ku rubuga uwo ari we wese ubutanze urusha ko kuvuga icyo ashatse ari kibi ari cyiza watanze urusha wo kukivuga ko wapostinze ikintu kugira kivugweko umuntu wari wese rero akivuga uko akibona rero jewe komantere zo ku mbuga ari nziza ari mbi ni fresh kuko wenyene koresha umwe yagipostinze kugira izo komantere nziza jewe ko muri ataco bitwaye nuvuga ko hariho ubuzima busanzwe hakaba n'ubuzima bwo ku mbuga ariko hari igihe rimwe na rimwe usanga bwa buzima nyine busanzwe bw'umuryango wanyu bwagiye ku mbuga naho ni kubera ko mwemera ko ubuzima
bwo mu kibano ubuzima busanzwe nk'ubuhe ko murafungura bon umviriza romantique ni bon ni fresh icambere bisigoye ko koresha umwanya yitahuye ari shyiraho n'ubuzima rimwe bisigoye ko koresha umwanya atari nka baba star bini wacu ndagumabona yuko bari hayi mu gihe burya buzima babubamwo irevre ko dushobora kubabona mu ma studio mu mafoto asa neza atesa ariko mu buzima busanzwe ndisiye yuko nabo bijya nyene mubona ku mbuga nabo nyene babibayemo abastar benshi bafite ukuntu badashobora gupostinga indya zibayabaye umuceri ibiharage ubugari ugasanga postinze ariko urarya inkoko ifiriti uduspaghetti akaju kameze bien canke akavinyu ariko burya nimba bipostinze nka saa sita burya mwijoro ugiye ndazi wosanga hari umuceri n'isombe umuceri n'ibiharage ariko agaca avuga ngo vyomwicira izina oro yuko nukwakira ubuzima ubayemwo kandi nimba nazijyanja zituma mumuvuga kubera ikato zishiraho kandi ubuzima bwe buri hajya nyene abishiraho kugira mu muvuge ntibirashika mu kaburara ko tutarabona post yiko mwaburaye oya ivyo bintu Imana yarabiturinze Imana nishobora kwemera yuko umuryango urimwo umugore n'umugabo n'abana bararubusa ituma itanga ubufu bw'imyumbati n'indagara ariko mukarya hari igihe bishika agakubitwa cyangwa akabohwa cyakamererwa nabi kuri mwe mwumvakira gute mu mutima yanyu mu mutima wanje icambere je ndabitahura kubera ko iba ari ingaruka y'akazi arimwe akazi kariko kose ugakora witeze iciza n'ikibi nuko tutavyiyumvira kirahaba urashobora no kuri mwibotiki ukazona umuntu arajera kwivya amahera yawe iyo ni ingaruka mbi rero nawe bishitse aja mu kiganiro bakamukubitirayo iba ari ingaruka mbi nyene cyane ni nko nawe nubona ari imbere ya kamera aha ubona bivumbutse umviriza abanza babona bivumbutse umuntu akagutamwa ikofi sasa urababara mugabo none ugira iki vyabaye akazi kose icyo ukora cyose menya yuko ibintu byitayemwo uriyakira kukubise naho urivutsa none hariho video mazimsirikira irambwe irazunguruka cyane yiwe reka avuga igifaransa cyane giye bakavuga ibintu byo kuzokwakira munyamahanga ari mukuza mu minsi iri imbere mbega iki video kwa yazungurutse ko giye mu byakiriye gute iyo video nayakiriye fresh nakubwiye nimba iyo video sorry yaratumye muvuga wenyine urabona ucyukimbazako iyo video itazunguruka yatayipostinga ntiwari kubimbazako rero iyo video urabona akeza neta yari maze isi postinga ngo irikiratora abantu ngo bazi igifaransa ko bazoza rero n'amakashwe nawe yaritoje kugana ataza kumwakira azi igifaransa Zeke mirigiro ndadaye nyene je nayakiriye bye iyo video nayakiriye bye kuko yaratumye agumana na visibility ku mbuga uko niko kazi ajejwe ibyo ku mbuga urabibona nibyo nyene vyiwe rero ni bon fresh yego ari abagira commentaire nziza nambi niye commentaire maze kubakomeretsa umubonye kuri ku mbuga romantique bigaruka hahandi nta commentaire nimwe yo ku rubuga gishobora kunshavuza umuntu ari we wese avuga icyo ashatse bivaye na post wa postinze ushize ikintu ku rubuga menya ngo umuntu avuga ko icyo abona ni nubo watanze urusha guko umuntu avuga ikintu cyose abona udashaka comment mbi bigumizi wawe ureke kuyipostinga ubipostinze uba witeze kuvugwa je commentaire mbaza ni commentaire muzi babusanzwe nayo commentaire bamuvuga ko ku mbuga ni fresh nubundi bashatse uko muvuga naje kigano ndiko ndakora bazovuga ati bon none azovuga ati no none tugishira ku mbuga ugira bavuge kandi commentaire zo ziba zifise akamaro ibambi iba nziza ni bye ni fresh ikirekuza uraza umunsi wo posting ukabona nta na commentaire nimwe hari ntibana gututse basi nta like nta na views wo kwigaye mbega kuba bija ku mbuga byose ikintu hino mbega aho bari akarusho mu muri kuramwo bo hari akarusho cyane erega romantique nakazi nakazi ni nkuko umuntu yicara mu ibotike arindiriye kwakira amahera rero kuko ibi byo ku mbuga ntibikorega ubusa ukoreye publicity umuntu na mahera ukoze ikiganiro na mahera kandi ibiganiro uri kurakora ukuye YouTube udakorera channel yawe boss uri kurakorera azoguhemba nako karusho gahemwe ako karusho ni gato ukuye nibyo uragira na communication n'abantu ukagira connaissance n'abantu bagiye batandukanye nk'ubu je nawe turamenyanye kandi twari tuzinanye yako nakarusho par exemple
mbega mu kibano cyose ku mbuga naho bimeze gute kuri jewe canke kuri we kuri wewe je mu kibano ni fresh nta kabi kanje kandi no ku mbuga atari hamwe nyene abantu bagira je nibazo ngata mu bana umufitaniye n'abantu bo ku mbuga nta nubwo nyene atawukundwa na bose atanubankwa na bose uko nyene mumbona ku mbuga no muzo busanzwe ni comedy ufite amakengura azoza muhira ubatse mu myaka 5 mumaranye muramutse kuronka ibibondo bibiri yego uravyishimiye ndi fier navyo kuba mfise abana ni bon abana n'umugisha ukwiye ko ari n'umugisha urazi uko umukobwa nk'ubugiye mu rugo nturonka umwana urazi uko ari umubabaro rero utegerezwa kuba uri fier navyo utegerezwa kubyishimira ni bon ni fresh abana ni fresh haraheze amezi novuga atatu canke ane sindavyibuka neza twanditse biography ya koresha umwanya kuri Bishop TV aho twashe gushyiramo n'amazina y'abana y'umufasha wiwe ubuzima kwa bukora byamaze kunguka ni poste twakoze yanditse kuri Bishop TV ariko turashaka mutwibutse gatoyi amazina abajya abana mwashoboye kubahereza bon umwana wa mbere amazina yo ku mbuga canke twabahaye twebwe abavyeyi reka tuvuge ayo ku mbuga kuko nabonye barafise na page yabo gi arafise page yiwe yitwa Gi Kanyamuji ubundi rindi zina se yamuhaye je sindagyemeranya naryo avuga ngo ni sutu ariko je ni Gaera Gaera se kugira ngo mubashire ko utwo dusiyano twabo mwisonziki ubwa tubashire ko utwo dusiyano twabo twisunze yuko turi abantu b'abanyembuga yuko ari abantu bakorera ku mbuga ni nkuko nyene n'abandi bastare bikura ko amazina yabo bakagira none wayo kutiyise rirya zina ry'abavyeyi baguhaye kuri karangamuntu none bajya ntibaragira kuronka karangamuntu ariko sijye ukoresha ku mbuga abavyeyi ntagasiyemo bari barampaye abavyeyi bawe ntibari bwasirimuke hari kera niwe wakiyitiriye ariko ubu muri generation z'ubu umuvyeyi uzabona kwise ngo bebe ngo beshu rero ni nkuko harimo umwana mise Gi Kanyamuji kuri kumwa mise Gi Kanyamuji Gi ni izina ryiwe bwite Kanyamuji naryo nyene ni izina rya Kanyamuji ese umwana wino Kanyamuji ni nkuko no kwita Kanyaruguru nyene kwera uri Kanyarugigi ya n'udusirno bene utwo nyene tu nta birenza hano nimubitahure nabi n'udusirno nka tujya nawe mufise tu nk'umugezi ushaka akazojya nkamaze gukura bivaye nuko amajina hasi agenda arahinduka muzobinezerereko ya nishwa yiwe akuze akabonera izina ati bampaye ntiribereye nishwa yiwe vraiment ni bon arasurusha wo kurihindura akagikura akavuga ati je ikizina mwampaye kirantesha agaciro cyangwa isinda gikunda nishwa yiwe ntumuhatira ko ariko kuja kuri mwaka akiri mu biganza byacu reka bararikoresha bivaye nuko ibihe bigenda birahindagurika turi mu bihe umwana ubasha gutwara indero y'umuvyeyi cyangwa atwara indero yiwe ari gihe bishika umwana ugasanga yarafashe indero yiwe cyangwa yarafashe indero y'umuryango turashaka kumenya mbega mwebwe iyo muri ko murarera abana mubaha indero yagute muba mwifuza ko bazoba abana bameze gute umviriza je ikintu cya mbere abana banje mutitaye ngo yene tubaye n'ibiki je nshaka yuko abana banje bazobakozi b'Imana niyo ndoto mfise ni nayo ndoto namenye kuva nkiri inkumi nawe mvuga ati Imana ikintu je ntaronse siniyemereje ntabwo ndi umukozi w'Imana kujya bavuga ngo pasiteri nk'ibiki n'ibiki oya nawe mvuga ati umwana wanjye ndashaka yuko azoba umukozi w'Imana pana w'umwesko ari serious avuga ati n'Imana ivuga tuyu je niko nipfuza ku ruhande rwanje uruhande rwa se nawe uzoye mwibarize nawe birashika mukabigisha byo gusenga ego tuja hamwe n'abandi bana ego nakabigisha gusenga kabigisha yuko imbere yo gufungura ari gusenga imbere yo kuryama ari gusenga ubyutse usenga ko dimanche ari kuja gusenga Imana ukaba kumwe n'abandi amaze kuronka batisimu oya ntibararonka batisimu none ko mengo biratwenge nibitahuri nitwengeje niko sanze ngene kozwe mu gutwenga sino nandi kubi nawe bimbaza ntutwenga ivyo ntibiratahuritse ariko none mufuza ko bazoshobora kuba abasenga bakagira imzenye mwumva none ya mazina bitwa atazohava agira ikintu nakubwiye aya mazina nayo ku mbuga
icambere mu isite nta muntu numwe amuhamagara akanyamuco bamuhamagara gi izina giye none urumva rero agombye kureba ivyimbuga biroroshe kuko sinasirno iri mu isite izunguruka izina giwe ni gi niryo bamuhamagara abana abandi tuzinanye ni gi gusa urumva rero iri zina giye ka turibyaza umusaruro ni turabanyembuga ego mukanya gatoyi ariko arakora umufasha wanyu namwe kandi mwarinjiyemo kandi murabikora mbega niki kintu cyatumye mwumva ko namwe mwo kora ibikorwa byo kumbuga nkuko nawe ariko arakora bo ikintu cyatumye ndabikora icambere tahura yuko akazi kose mu bihe tugezemo akazi kose kinjiza meme 10000 atarakugica atarakusama atarakibindi bintu bibi byo kwica izina byojaganya uragakora rero nimba narose aka kazi ko kumbuga nkanzi ko kanyinjiriza na 20000 ndagakora je akazi kariko kose gategetswe kuba kazana amahera hama nibindi naranabikunda kuko akazi uragakora ugakunda rero namba ntararonka kandi kazi anatanda nkaronkaka sinca nicara mu gihe nkeneye yuko akazi kose kazana amahera niyo no kwikorera imizigo muga nkaronka 20000 yanje nkaronka amahera ndakora muri make akunguko karimo arihe murayivyaza umusaruro inki imbuga ya kunguko karimo cyane kuko ibintu byo kumbuga none we ntubizi we ntuhembwa bikorera ubusa uri kukorera gwawe hari hicuronkako uri kurakorera n'umuntu nawe araguhemba no nta service ya vidi hari nihe commentaire imaze kubaryohera gusumba mu byo mumaze kubona ku mbuga zanyu je nakubwiye ni hahandi je comment zose ndazikunda kubera ko umvuze nabi tanga motivation mukumva ko mubaye motive ni nyinshi abantu bankurikirana bakambwira ati félicitations courage bakanambwira ati ibintu nturi kurabikora neza zose zirandyohera kubera ko niyo mbwira ati sindabikora neza aho bitagenda neza canumva yuko nkwiye gukosora kugira hanyuma uzogaruka umbwira ati félicitations warabishobora byose rero ni sawa mu misi mumaze n'iki kintu kimaze kubagora muri iyi myuga yo kumbuga bo mu misi maze je nakibona kimwe kirangora ni fresh ni bon kubera ko erega ibintu byose ukora romantique bitegeza kugura niyo oba urashobora kuba ugiye no muri toilette bikakugora ibyo warugiyemo bikanka kuza none kandi ubwo bikozwe ya rero uri kurakora akazi akarwo kose abantu mwese mudukurikirana muraze ko mukora ubuzi butandukanye ntuburi kintu na kimwe kikugora kandi ugomba kucakira kandi ntucucika intege ngo ucike intege ngo uvuge ngo ibi nibi niki ukabandanya ukora kugira ngo uzotera imbere kuko nta uvuka rimwe ngo yuzuri ngo byabonye umuntu avuka ngana nkuko ngana beza uvuka ufise ibiro byinshi uri kintu kigize nta mwana umwe ndumva yavukanye 10 kilo uvyibushye cyane uvukana 5 na 6 sindamwumva je kuri je abamaze kumubyara mu mbabarire ya rero je utuntu twuba tungora canke gusa menya yuko ku kazi ivyo ukora byose utegerezwa kubuzi yuko hataburi ikintu coza citambikamwe ivyo nawe urabizi romantique n'abakurikirana cyane itwa Shasha OG kuri Facebook nta page mfise ariko ni konti turi mu gihe novuga ko kutavuga aho nkorera nawe havuke murira nkorera muri Rage Media TV mu Rwanda y'umushikira sinzi ngo nushaka nkora publicité kandi na conference yabereye none ko tariyo twarana haje twana postinze video yayo umusanzu mu bintu by'imbuga nk'umumama anagwa umusore cyabigeme hari ibintu muri kino gihe cyuko abakobwa bari ku mbuga cyangwa abamama batagitinya kwiyerekana uvuga nk'inyambaro mbi cyangwa nk'ubwambure bwabo ariko mamagi umenga nta mafoto yiwe turabona yerekana yuko ibyo bintu nawe abigira kandi ari ku mbuga umwe ni kubera iki namwe mudasohora amafoto yanyu ubwambure kwe nizere yuko ata munsi n'umwe kiretse bandoze mu mutwe ndi denge muziga mubona ifoto yanje y'ubwambure bw'iwanje icyambere ni kubera iki namwe banje nubwo nkorera ku mbuga mu kibanza cy'iwanje mamona yuko umukobwa ari we wese agomba kwiyubaha icyambere agashiramwe agaciro nakubwiye ariko biva n'ingene je ndayibona ari umukobwa abona ati ninakora gucyo trend yanje cyambara mu misi ndi hit kandi ari umuntu ari tayari avuga ati ikintu cyose
cyotuma mba hit nkaguma mvuga ku rubuga ndi tayari kugikora ntubimuhora jewe kuri jewe ntacyo nokora kubera ko ntitwibagire ko turi abarundi kazi kandi abarundi kazi dukozwe mu muntu zayo kwiyubaha iki niki rero mugabo kandi nubikora ntitubimuhora kuko mwese afise brand yiwe yubatse kuko nubwo abayacize ko ari gusa murayikurikirana kandi murayiraba kandi nabo bashaka yuko umukurikirana mukamuraba je numva bibaye ariko kuri je navyo noko dufatiye ngaho onye mwebwe ibijya ko vyose birabungukira ariko hari abakobwa babishirako bakerekana ubwambure bwabo kandi ataco baza kunguka aho naho mushobora oya romantique ntumvuge ngo ataco baza kunguka we ntavyuzi yacu niri i Burundi umviriza ntuvuge ntaco baza kunguka nimba umuntu aba yabasabye amafoto aba yabahaye amahera we ntuba muri kumwe arashobora ku muntu akakuriye akavuga ati dada ndashaka ifoto y'ukuntu uko nawe zoje kumbuga ndaguha 200,000 ukumva na mahoro menshi ndaleze bagaca guhotora iyo foto ugapostinga we kumbuga nta kiriyo ariko nyuma ya kamera waronse cyawe rero umwe wese niwe abazi ivyiwe wewe urashobora kubona ngo nta trend iriko ngo nta kiniki ariko inyuma afise 200,000 we kumufuka kandi akabona ati babona ubwambure bwanje babona iki biramaze ati hargiye baba amafaranga inbox hakwa bwa ya posting kubwawe naye amafaranga umuntu yo guha ukumva wo yiposting na mafaranga nimwe namwe wompa ngo posting ubwambure bwanje bro none wumva jewe nziko nahura ibintu hari abandi bakobwa nakubwiye batahura ati jewe ni aleze mu mutwe ameze nk'abanyamerika kazi bameze nk'abahindi kazi n'abaki none narabademirwa barakina amaprono kandi bakabihemberwa baze mu mutwe bamaze kubona yuko buyuguruye nino ni kubera yuko ata droit yabyo dufise ariko hari abo bikina rero namba bona apostinze ifoto yiwe nubwo atokiniyo sinema mu amahera kandi akumva muri wari aleze nta rubanza yicira nta kini fresh cemura ataranza no mukira nibye none ikintu cyose cinjiza amahera bona bo muri kitakwagiriza gikore ariko gusa kibaco none umuco ubayemwe none nakubwiye niyo ukora ciza niyo wogira gute niyo umuntu apfuye basigara aramuvuga yapfuye atanabyumva nta kintu na kimwe uzigera ukora ngaha mwisi ngo uvugwe neza 100% 99 azovuga neza umwe acaza ajaganya avuga ngo yewe ya rero ikintu gikoze utiyagiriza muri wewe hari ibije ariko no kwiyagiriza ariko ubundi agikoze abona ari fresh atama mama giye wona he mu myaka 10 aya mama gibona muri Canada mu myaka 10 kabisa turasohoka nibona mu birere oya nurashike ni kanyaro n'umusi n'ubu oya no kuri sindaja sinibeshe gusa nditeze ko zogena je nitwawe nzofira mu Burundi kubera ko majije ko rafise bije yo kuntwara hanze oya gusa kuba ufise nuzenye uwo mgambo ko wogenda nta umenye biva n'ubundi wasanga uragiye mu gihe mugabo ni wumva rero wabishaka urazonze ya urazondangira iyo deal abantu badatahura ibikorwa bikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abantu batabitahura mbege mwe n'uwe utumwe mushobora kubahereza bon abantu badatahura ibikorwa bikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi icyambere ni batahure yuko igihe tugezemwo ari cha business donc ubu iterambere tugezemwo ibintu byawe yo biciye ku mbuga biragira visibility kurusha mwisite bisanzwe gusa twebwe abarundi n'abandi kazi ntiturajijuka turacabona umengo ni ibintu nyene by'ubutandero dukritika ibintu bitandukanye ariko mu bisanzwe niyo si tugezemwo niyo monde tugezemwo uyu abantu bose badadaza amabotike cyangwa badandaza ibindi bintu cyangwa ko rundi buzo bikorera ku mbuga bari bon cyambere wewe uburonka ifana yawe nanje nkayironkana n'akayironka mu kujijuka nawe twakoreye publicité akaronka views akaronka clientele bikamera neza rero ubutumwa no baha mutahura yuko kwanze korera ku mbuga bisakarusho abakiriya baraza cyangwa se amafaranga kubasanzwe turiko turegera publicité hanyuma kandi biratuma n'ibintu byawe bimenyekana byihuse cyane kurusha ku bantu badatahura koresha umwanya n'ibikorwa vyiwe wabwira iki bo abantu badatahura koresha umwanya icyo no babwira abamutahura abandi bamutahura batamutahura nabo babandanye ko nyene peut-être bizoza mu nyoko ari no batamutahura ubwa mbere ariko ubu bamutahura nakubwiye ati
koresha umwanya ikintu cyose kitojaganya kitameze fo cyane ariko cotuma izina koresha umwanya ridafudika ku mbuga cotuma muguma muvuga aragikora kandi mutabura yuko nibone ko ndababwira mutaratabura yuko monde tugezemwo ari imbuga rero waratanguye imbuga nabona ko muguma muvuga ngo ibi nibi nk'ubu yomara umwaka wose atazi nakoresha umwanya mubonye ku mbuga mwoca mugaruka mukavuga yarazimye iki niki rero mukwevita iyo mvugo ngo yarazimye ikintu cyose abona namba ari indya namba ari iki cyotuma akoresha umwanya aguma ku mbuga iryo zina agomba kugikora kandi n'abataramutahura buke ndazi ko mutari wijuju mufise ubwenge muzoza muraraba muvuga ati wa muhungu kumbe yari mukuri nkuko nabandi bamutahuye muzoza muratahura buhoro buhoro ya niko bimeze ku bantu badakunda kwerekana nk'urubyaro rwabo canke badakunda kwinjizamwo abana ivyo bakora mubabwira iki bigaruka ahanini dende utabura ifyaho n'ibyawe namba canke ukaba utabifata nk'akazi koresha umwanya ibi by'imbuga bifata nk'akazi kiwe niyo mpamvu rero arerekana umugore arerekana abana na nyina aramwerekana n'abatoyi biwe abifata nk'imbuga kandi bijye birafise akamaro uzi yuko nk'ubugiyonje ashobora kuzimira akazimira mu isoko mu kinama cyaye muri ville agacabura n'umupapa cyangwa mama cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu igeze kumubona ku mbuga acavuga ati uyu mwana ndamuzi kwakoresha umwana bigatuma turonderwa twebwe ababyeyi twari mukurira bagaca bamuduha ariko ugasanga nk'umwana wande gabasha aya umwana wa Satubi turamuzi ku mbuga umwana wa Roriro ntawenze ubwo mbuga zibona umwana wa Roriro ntitumuzi arahuye n'ikibazo town kandi papa we warazwi ni camamare ariko tugahurira muri ville bakamugonga ariko ugasanga kazunguruka mu group ya WhatsApp kubera atari bamuzi atawa murondeye sivyo ndamwipfurije ariko navyo n'abantu aribona nk'ubujinga ariko ikintu cyose gifise ingaruka nziza ni ingaruka mbi kandi nizere yuko ubayeho mwisata ari gombwa kwinyegeza kubera niba atakubenye uri muzima niba pazo vuga ngo koresha umwanya yabuze umuntu kandi acarondera amafoto yiwaje ku mbuga batari bamuzi muri make kuba yagisize ku mbuga nawe uravyishimiye je ndabikunda ni boje ntabwo mba nkunda umuntu anyegeza ivyiwe anyegeza umuryango anyegeza ikintu ivyo usanga n'umuntu akora ubuhuni yitwaje ngo nta numwe wanje bazi irevre yuko umuntu niyo baba bamuzi ashobora gukora ubuhuni me ibintu birarutana uti gute ndavuga ko rero kuri je nk'ubu nka je ndashobora kuja mu bintu mvuga ngo ni ivy'ubuhuni kubera ata muntu hanze nk'ubu nkinjira nko mu hotel kubera nzi ko ata muntu n'umwanzi tibikoresha umwana ntavyamenye ariko nk'ubu ndashobora kwinjira mu hotel agaca mfata ifoto agaca yipostinga rero biranatuma n'umuntu yirinda ibintu ndakoresha ashobora kuvuga ngo agiye kuraba ibintu by'ubujinga by'umudemu umukozi yakora ngaho kuri iyo hoteli akaba muza agaca afotora ifoto igacigira ivyo byose biratuma hari ibintu bigabanuka ari abantu badatahura yuko bifise akamaro ariko birafise akamaro ubimenya hageze ikibazo jewe mwana wanje yarigeze gikanye mu je yarigeze gutakarira mu isoko mu kinama twajanye ambwira ndiko ndamugurira amafime nyamba byagenze gutemwe by'abana acaragenda ndazunguruka isoko yose ndamubura ariko kubera amuzi nasanze hari umudemu umwe ntazi yamutoye ino kwikaburimbo abantu bakoranye ngo uyu mwana ndamuzi ni wakoresha umwanya ati koresha umwanya yasinze aho ariko reka ndamujane muri wakandaza hari baraza guca mu mu arumva nkako nakarusho n'uwo musi yo batabo bari bamuzi nari kugira ikibazo nari nanguye kurira uraza wa mama mvuga ni mundondere mikro mundondereza umwana urumva nako nakarisho ni sawa mbega nayaha yandi makosa ubu mudakora mu kibano kubera ko mwamaze kumenyekana amakosa ni menshi nk'ubu nk'akarorero nk'ubu nka twebwe ntitwokubahoka atari vraiment shetani yinjiye burundu gufata mu nzu ngo duhane dutukanire mu nzu hanyuma cyo dusohoka no kwibarabara yerererere induru zija habona baca bafata video bigacija hehe bisigura yuko simvuze ko tubanye nk'abamarayika n'aberanda bo mwijuru birashobora kuba murazi ubuzima bw'inyuma y'urugo mu ngo abamama bubatse n'abapapa murabizi cyane nawe uri mu rukundo urazi ko mu rukundo arigiye bijagarara mugabo nk'ubu nka twebwe ntiwoca ugenda mu isite uriyaranja namba mushwanye canke mugize iki biherere iyo nyene mu nzi wanyu
ntibijaganye kuko izina ryawe urashobora kubura umenya akajagari rivugwa neza mugabo rivugwa nabi plutôt haje mw'ivyo naho rero ikaba birabaye rudubi burundu rero nyene ibyo biririndwa ni nk'ivyo byo kuvuga ngo ugiye mu mahoteli niki n'ibindi nyene byinshi ni byinshi vraiment wirinda kubera ko izo mbuga zikuzi yego nuvuga mwatiyagiye byinshi bitandukanye ku buzima bwa misi yose ndetse no ku buzima bw'izimbuga turiko turakorerako nkuko nanje kwa turabiciye ku mbuga mbega mu gusozera n'ubuhe gutuma mushobora kurungikira ushaka kubwira ariko badukurikirana ndetse n'abakunzi b'imbuga zanyu bon icambere abakunzi mudukurikirana icambere mbanze ndabasabe dukunde ivyacu vraiment dushigikira impano zacu impano z'aba journaliste z'abarinzi z'abakomedi z'abakina ba filme nawe wahura ufise impano yawe uyishira hagaragara kugira ishigikirwe twe gushigikira abo hanze kurusha biwacu dukritika biwacu duha amashurwa abo hanze mugena abana ayo mashurwa atanayo baduha ivyo bintu birambabaza cyane ugasanga umuntu wo hanze yakoze indirimbo canke cinema canke comedy canke ya hostinze umuntu ibintu bidafashe nyene ubona ari bisanzwe akaronka malaika agera kuri 1 million arenga muririmbyi wacu agasohora indirimbo tugasanga tumuhaye amalaika tumuhaye menshi 2,000 amaviews 3,000 mugihe umuntu yagize n'agakomedi k'ubujinga yarose 1 million mwongere mutahure yuko ku mbuga umuntu yerekana impano ziwe nama mbona nko kuri TikTok je mpora mbona abantu b'abahungu bambaye perike ijipo agasenga ukabona agiye ku mbuga n'agahotaro n'agashakosha agenda aranyongehe kabona malaike n'amakomantere bikora neza samba famba nakoresha umwanya cyamamare n'abandi bashira ako ngo n'abatandero na like ntuba rifo yuko mutahura yuko imbuga icambere mugatahura imbuga akamaro kazo muganatahura yuko ari abantu babeshejweho n'imbuga muganatahura yuko ari gushigikira ibyacu niho n'umunyamahanga natwe azodushigikira ndabizi yuko mubona yuko bakora neza ariko mwishire mu mutwe yuko ari kubashigikira mukababwira aho bitagenda neza sawa ariko umuntu akabona yuko afise gushigikirwa kwanyu vraiment kandi mwoba mukoze kandi namwebwe mukajijuka ibintu byanyu bigiye habona biragira karusho cyane abanyempano muza abadandaza muza hakorwa ama publicité kugira ngo natwe dutere imbere nk'ibindi bihugu turashimye cyane ku muco muduhaye biciye kuri Bishop merci beaucoup nawe wakoze kuntumira bakubonye ko ari umumama wifyeri n'utundi oya sifyeri ilifo yuko umuntu uri kuramubwira umwereka yuko umeze neza uturi kuramubwira ni nzigo wajinyitse avuga ati none urya muntu n'ibintu ariko arashikiriza sinzi ibyo ari byo ilifo umuntu arakunda iyo muri kuramuyagisha ukamuyagisha neza ko dukurikiranwa n'abantu benshi aho umuntu aba ariko afise nka stress ziwe yabona utuntu uri kuramuyagira kumva ati ndaremye ugaca ugenda wajinyitse mengo uvuye mu ishamba aho mubuteye n'undi buryo avuga ati nk'ibi navyakirije kino ilifo kuyagisha abantu neza yego tubashimire cyane kwa mwitavye kama kuri Bishop TV dushimira ko badukurikirana biciye kuri iyi Bishop TV murakomeye nanje Shasha Romantique mwumvise byinshi kuri Mamagi canke Shasha Oji canke mukakoresha umwanya akubijanye n'ubuzima bwo kumbuga ngurukana bumenyi murazi ko numwe mu miryango ngaha mu Burundi bakoresha imbuga cyane kandi uvuga ko banakurikirana cyane rimwe na rimwe mu commentaire meza n'ayandi y'abarundi abameze ukuntu ariko mwumvise ko rimwe na rimwe apana rimwe novuga ko muri rusangi biravamo akunguko biravyara umusaruro gasanga umuryango agize icuronse mwumvise vyinshi novuga ko mware mwiteze kuronka kugira ngo umenye umuco w'ubuzima bw'abantu bakorera ku mbuga zitandukanye mbega mu kibano babaye gute mbega babanye gute mbega babonwa gute mbega bobo nikiye kintu imbuga zibafasha mu buzima busanzwe nikiye kintu umuntu yirinde yamaze kugaragara ku mbuga nibaze ko abadukurikiranye mu bintu bitandukanye ndabashimiye kwa mwadukurikiranye ndabasaba ko mubandaya mugira subscribe kuri Bishop TV ndetse no kuri koresha umwanya Media TV no kuri Raji ni Raji Media TV aho mukakucumanya asanzwe ariko arakorera mu ibiganiro bica ku mbuga ngurukana bumenyi ndabutse kandi yuko Bishop TV tubafasha kumenyekana tume ko murakora mukubasanga mukorera dufise n'isata gishasha cha photography aho tuba ama image amafoto amavideo
meza kandi mu manza zanyu zitandukanye muri kumwe na Shashi Romantique ndabwira ko twari kuri kamera zibiri ariko sisi ko zirakogwa novuga n'umuhinga w'amasanamu bita DJ Pangos abenshi ariko bahamagara vya nyuma mbwira mu mwubahwe mwande mukora mutembere ivyo muko murakora mukora kugira ngo mwiteze imbere nanje ndabafasha kumekaza ivyo muko murakora ntera imbere mwe mutera imbere kose tutembere maze tuteze imbere igihugu murakoze cyane